Nitekana umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndasubiye kubaha kaze aho muherereye hose muri uyu mwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba wo kuwa gatandatu. Werereye hose rero ndaguhaye kaze ntuze gucikwa n'aya makuru agezweho. Tugiye kugarukaho haraza kugaruka cane ku gisata ca politika hamwe n'umutekano. Nyanicubero umukuru w'igihugu abandanya gukora impinduka ya mu biro vyiwe ndetse no mu nzego zigize umutekano. Ivyo byose turaza kubigarukako. Hari amajambo bwiwe yoba yaratangaje ngo umuntu yibaza ko yomutera ubwoba ngo nareke kwiruhisha. Ni muri ayo majambo rero umukuru w'igihugu yakoresheje mu guha impanuro abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD mu masengesho yo gushimira Imana yari yatunganijwe Igitega kwa 28 Nyakanga. Hari inyuma rero yuko yaravuye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama ya ONU, asanga mu gihugu hari ibihuha byavuga ko hariho hategurwa itemagazwa ry'ubutegetsi Evariste Ndayishimiye yari amaze imisi mu mahanga, ndetse akaba yaranashikirije ko ubwiwe yumvise umuhanuzi wiwe amubwira ko yukururikira mu gihugu ca Tanzania akaza mu gihugu c'u Burundi ari kumwe n'abandi basanzwe bamugendanira ariko bakoresheje imiduga. Ico gihe yashitse mu gihugu c'u Burundi atari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Benshi bavuga ko ivyo bihuha atari bihuha ahubwo ko ari umugambi wari wateguwe. Mu nyuma rero inzego z'umutekano zikaba zarabagobotse mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atari ari mu gihugu. Hari byinshi rero vyabaye ari navyo bikomeza kuvugwa cyane bimenyesha makuru no kumbuga ngurukana bumenyi. Gusa muri aya makuru muraza kumenya impamvu Perezida Ndayishimiye akunda kuboneka kenshi yambaye umwambaro wa gisirikare. Ese imvo yoba ari iyihe? Muri aya makuru vyose turaza kubigarukako. Ndagusaba rero kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza aho uri hose. Ndaguhaye ekaze. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arakunda kuboneka yambaye umwambaro wa gisirikare cane akarero rutwotanga naho yari yagiye mu gihugu ca Centrafrica aho yari ko abonana n'abasirikare b'abarundi. Kuri umwambaro yari yambaye ipete rya General Major mu gihe yatanze imiho mu gisirikare muri mukakaro 2016. Ibi vyaratumye habana impari hagati y'imirwi itandukanye y'abarundi. Bamwe bati ararikuriwe kwambara umwambaro kanatsinda nikizigenza w'abasirikare, abandi bati arenze ku mategeko kuko umusirikare yatanze imihoho ntarekuriwe usubira kwambara umwambaro w'igisirikare. Hayaciye imyaka 30 mukuru w'igihugu mu Burundi yambara impuzu ya gisirikare. Wa nyuma yari Perezida Buyoya mu 1990 uwo musivile rero yatwaye Burundi akaboneka yambaye n'imyambaro ya gisirikare. Nawe yari umwambi mwambutsa wa kane Bangiricenge, ariko we yari umwambaro yisangije n'abamugendanira gusa. Reka rero turabire hamwe uko abatwaye Burundi bagiye barambara umwambaro mu bihe bitandukanye, ndetse mu nyuma tuze no kugaruka by'umwihariko kuri Evariste Ndayishimiye ikituma rero awambara. Mu bihugu bigiye bitandukanye rero bikunda kubaho uko abandi bakuru b'ibihugu mu karere bavyifatamo n'icokorwa kugira giheze imyidogo idakenewe. Nta gitangaje rero kirimwe kuko ari umugabisha mukuru w'ingabo yambaye umwambaro w'ingabo. Gusa ico baciza no kubaho n'itegeko rigenga umwambaro we mu bihe bitandukanye. Korera bagiye baratwara Burundi bakoresheje umwambaro wa gisirikare. Burundi bucikukira mu 1962. Burundi butwarwa n'umwami mwambutsa wa kane Bangiricenge. Uwo mwami rero yari afise n'umwambaro w'iteka yambara mu bihe bikomeye, niyo yari mu ngendo zikomeye mu mahanga. Umwambaro waboneka ko ari uw'igisirikare ariko ni wasa n'iyindi myambaro ya gisirikare y'u Burundi. Iyo yambaye uwo mwambaro mwambi yaramukanya nk'abasirikare bake cyane mu bamugendanire bari bafise umwambaro usa n'uwo mwami. Aho rero yo kwibutsa ko umwami ari we yari kizigenza w'ingabo zose z'u Burundi. Ku itariki y'umunani Mukakaro 1966 ingoma ya mwambutsa wa kane Bangiricenge ratembagajwe asubirizwa n'umuhungu Ntare wa gatanu Ndizeye. Muri ubwo butegetsi umushikirangoma wa mbere Kapiteni Michel Micombero niwe yaboneka afise inguvu zose z'igihugu. Umushikirangoma wa mbere rero yagumye yambaye umwambaro wa gisirikare. Michel Micombero ni nawe yabaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umusirikare mu Burundi gihe tepagaje umwami Ntare wa gatanu Ndizeye kwa 28 Munyonyo mu 1966.
Perezida Micombero rero yagumye aza arambara impuzu za gisirikare mbene akaniyongera amapeti ya gisirikare, afashe ubutegetsi afise ipeti rya kapitene, nyuma yaho gato aca riduza abakoloneli kugira bari afise ipeti ryo hejuru. Muri ico gihe muri Munyonyo mu 1979 Perezida Micombero yadugije kandi ipeti ryiwe arishira kuri Lieutenant General. Iruhande yo kuba kizigenza mukuru w'ingabo z'u Burundi, Perezida Micombero yagumye yifata nk'uko yoba kiri mu gisirikare nk'abandi basoda. Muri Munyonyo mu 1976 Colonel Jean Baptiste Bagaza yatembagaje ubutegetsi bwa Perezida Micombero igihe gito cyane mu minsi ya mbere y'ubutegetsi. Perezida Bagaza rambara impuzu z'igisirikare ariko mu nyuma yarabihevye akambara impuzu z'igisivile gusa. Yari mu bikorwa by'abasirikare y'afisi inkoni ya kizigenza w'ingabo z'u Burundi. Perezida Bagaza rero ntiyigeze yiyongera ipeti, ariko kandi mu gihe ciwe nta wigeze areze ipeti rya koloneli yari afise. Myaka 3 ya mbere y'ubutegetsi bwiwe buhari kuva mu 1987 gushika mu 1990, Major Pierre Buyoya yaraboneka mu myambaro ya gisirikare. Kanatsinda urwego rukuru rurongoye igihugu rwa inama ngarukiragihugu Comité Militaire pour le Salut National, rwari rugizwe n'abasirikare 31 barongowe na Major Buyoya. Urwo rwego rwarakuweho rusubirirwa n'inama nkuru y'umugambwe IPRONA muri Kigarama mu 1990. Perezida Buyoya nawe atorwa kurongora IPRONA iruhande rw'amabanga yo kurongora igihugu. Guhera ico gihe Perezida Buyoya yaraboneka mu myambaro y'abasivili. Mu kiringo ciwe Perezida Buyoya yagomanye ipeti rya Major, naho hariho abasirikare barirenza. Mu 1993 Perezida Buyoya yaratanze n'imivumo mu gisirikare kugira ashobore kwitoza. Kuva ico gihe rero ntiyigeze asubira kwambara umwambaro wa gisirikare. Gihagarutse mu butegetsi mu 1996 yambara imyambaro isanzwe, agiye mu bikorwa vya gisirikare yaba afise inkoni ya kizigenza w'ingabo z'u Burundi. Kuva mu 1993 harabonetse n'abaperezida batace mu gisirikare. Ni Perezida Melchior Ndadaye, Perezida Cyprien Ntaryamira, Perezida Sylvestre Ntibantungera, Perezida Domitien Ndayizeye. Rero ntibigeze baboneka bambaye umwambaro wa gisirikare nk'abakizigenza bakuru b'ingabo z'u Burundi, Commandant Suprême des Corps de Défense et de Sécurité. Baba bafise inkoni ya kizigenza w'ingabo, bateau de commandement. Iyo kandi iri mu by'umukuru w'igihugu ahabwa iyo yinjiye mu mabanga. Perezida Pierre Nkurunziza naho yaciye mu kirobere ntiyigeze yambara umwambaro wa gisirikare ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Cahinduye gato n'indamutso ya gisirikare yakoresha mu bihe bihambaye iyo ariko aragenzura ingabo. Perezida Ndayishimiye rero akaba yarabaye wa mbere yasubiriye kwambara umwambaro wa gisirikare ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Hari haciye imyaka 30 bitabayeho. Umuderi w'abandi bakuru b'igihugu mu karere, hakaba haciye n'imyaka mikeya y'abakuru b'ibihugu mu karere kacu bagarukanye n'umuco w'imyambaro ya gisirikare. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya naho atari umusirikare niwe yatanguye kuboneka kenshi muri uwo mwambaro. Perezida w'u Rwanda nawe yarabonetse kenshi kuva muri 2017 muri uwo mwambaro. Perezida w'Uganda Yoweri Museveni nawe yaca arakurikira. Inyuma habonetse Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania. Myambaro y'aba perezida rero yafise ico ihuriyeho, nka bose bambara ipete risumba yandi yose muri ico gihugu. Generale w'inyenyeri zitanu. Umwambaro rero wabo ni ishati canke inkofero uba wanditseko CIC canke Commander in Chief canke C.EN.C. bisigura Commander in Chief. Ni ijambo ry'icongereza rero rivuga kizigenza mukuru w'ingabo, no kuvuga ipete ry'umukuru w'igihugu ataco rifana n'ipete yahorana nk'umusirikare. Bihugu bitari bike rero bivuga icongereza umwambaro utegekanirizwa umukuru w'igihugu. Mutorero harimo Afrika y'Epfo, igihugu ca Nigeria n'igihugu ca Ghana. Mu bihugu bivuga igifaransa si henshi umukuru w'igihugu yambara impuzu za gisirikare kuva intwaro za gisirikare zihavuye. Mu mwaka 2021 Perezida wa Chad Idriss Deby Itno yarahawe n'ipete rya Marshal kandi yarambara n'umwambaro. Perezida Deby yafashe ubutegetsi mu 1990 arongoye umurwi w'abaroberi wateye uja muri Libya, ariko yari yarigeze kuba umusirikare mukuru wa Chad. Mu mpera z'ubutegetsi bwiwe ariko arasabwa kudahirahira ngo akore kiringo ca gatatu. Perezida Joseph Kabila Kabange wa Republika ya Demokarasi ya Kongo
nawe yarabonetse kenshi mu mwambaro w'igisirikare utazwi kandi utagira amapete. Benshi babifashe nk'ubutumwa atanze ko yiteguye kugwana gifata ubutegetsi. Kabila yari generale majoro mu gisirikare ko yarahisemo gusubira kwambara umwambaro wa gisirikare, bikaboneka ko Perezida Ndayishimiye yahisemo umuderi weze mu karere, ariko kandi kuva yitoza yagumye yashimika cyane ku ipete ryiwe rya generale majoro anashiraho n'ubutegetsi bwiganjemo abasirikare kurusha ubwa Perezida Nkurunziza. Nabuze rero ngo ubutumwa yari ashaka gutanga. Ese hari ikibi kurimwo kuba Perezida Ndayishimiye yambaye nk'umusirikare? Mbega ni bande barekuriye kwambara umwambaro w'igisirikare mu Burundi? N'abasirikare gusa? N'intwazangabo mu gisirikare yo zikukurutse barazisigira n'umwambaro w'iteka Grand Tenue bashobora kwambara mu minsi mikuru y'igihugu, ariko uwirukanywe mu gisirikare bene watanze ibihoho ntibarekurirwa gusubira kwambara uwo mwambaro w'iteka, barawusubiza. General Major Evariste Ndayishimiye atanze ibihoho mu gisirikare muri Mukakaro 2016, aho no kuvuga ko yinjiye mu murwa wa yarekuriwe gusubira kwambara umwambaro w'abasirikare. Ariko kandi Evariste Ndayishimiye ni umukuru w'igihugu kuva muri Ruheshi 2020, no kuvuga ko ari we kizigenza mukuru w'ingabo zose z'Uburundi. None umuntu yoba kizigenza ntarekuriwe kwambara umwambaro w'ingabo atwara? Ico rero nico kumvikana, ariko birakwiye kitumvikana ahubwo nuko asubira kwambara ipete rya General Major yahorana turatanga imihoho. Nigikenewe nuko hoshirwaho n'umwambaro ugenewe kizigenza mukuru w'ingabo nk'uko biri mu bindi bihugu, bageza bakamwambika ipete ryo hejuru yose, no kuvuga irya General w'inyenyeri zitanu. Iryo pete uyu munsi rikaba rifiswe n'abagabo babiri mu Burundi, General Prime Niyongabo na CPG Alengero Binyoni. No kuvuga ko muri kino gihe kizigenza mukuru w'ingoro yambaye General Major aboneka nk'umutoyi kubo agaba. Ni byiza rero ko habaho n'itegeko rigenga uwo mwambaro wa kizigenza mukuru w'ingabo, biro mukuru w'igihugu wese azuza ntazuza arabikora uko avyumvisemo canke ngo akurikire imideri y'abandi. Ni byiza kubaka n'imigenzo ikomeye mu gisirikare, ntibibi bintu biguma bihindagurika, nayo ubundi nta kabi kavyo mu gihe umukuru w'igihugu yerekanye ko ashigikiye ingabo z'u Burundi mu kwambara nkazo. Yandi makuru reka dushimikire ku byabaye ku munsi w'ejo, mu gihe Burundi bwariko bwiziza imyaka 62 iheze muganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Mukuru w'umugambwe w'abadasigana ipona mu Burundi yateka mu rwaruka kurusaba gukora cyane kugira rushikana Burundi ku rugero rwo kwikukira mu by'ubutunzi. Olivier Nkurunziza yabivuze ku wa gatanu rero ubwo hari ku munsi w'ejo igihe hibukwe imyaka 62 iheze umuganwa Rudoviko Rwagasore yaharaniye intayo kwikukira yishwe. Mu mwuka ya misa Vikari mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Anatole Rugerinyange yasomye yibukije ko umugera w'abacakubiri Rwagasore yarwanya n'ubucibonekeza mu Barundi, araheza asaba kubavanura nayo. Uramutse ku mugambwe w'abadasigana ipona muri kino gihe yahamagariye abarundi bose kugira rwabo iragira ry'incungu yo kwikukira fatiye ku myaka 29 yishwe afise yasavye urwaruka kumwubahisha mu kurondera kwikukira ku Burundi mu vy'ubutunzi. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura baganiriye n'abamenyesha makuru bavuga ko kubona abarundi baryaho twabo takiruko c'umukoroni kibari ku mugongo ari intambwe ikomeye kuba bakesha umuganwa Rudoviko Rwagasore. Musi rero ngushitse mu gihe habaye no kwiyunga hagati y'impande zibiri z'umugambwe ipona nyuma y'imyaka irenga 10. Olivier Nkurunziza haurongoye avuga ko byose byumvikanywe ko kugira ngo mugambwe usubirane iteka wamanye. Felicito Ngayimpenda no mukuru w'ishami rya ipona ritemewe n'amategeko yabwijwe y'Amerika ko kwiyunga kuje hageze, bivuze rero yisunze n'amajwi uyu mugambwe yari usigaye uronka mu matora avuga ko ari agatera soni. Munsi nk'uyu mu gihugu cyose haba hari nikonji ku munsi w'ejo rero zari zihari n'ubuserukizi bw'u Burundi mu bihugu bitandukanye bwari buzifise akaruhuko ko naja mu perezida yashikiriza abarundi nko ku yindi minsi mikuru y'igihugu, ariko umukuru w'igihugu ashimye guca ku rubuga rwa X ruzwi nka Twitter mu kwifatanya n'abarundi. Yanditse agira ati kuri no munsi turamutse twibuka imyaka 62 rangiye incungu yo kwikukira ku Burundi gandaguwe, tuzirikane kandi twame tugendera mu gushira mu ngiro bimwe mu byashikirijwe
ati nitwemereye uwushaka kudutesha iteka nitekane mu guteza imbere igihugu, nayo imihirimbiri abasuma n'abambuzi ngo bazohanwa bimwe bikomeye, niko yanditse. Perezida Ndayishimiye rero yasozereye ubutumwa bwiwe agira ati iri ragi no kurigendera ntituzohemukira na rimwe uwiguze igihugu cacu. Umuganwa Rudoviko Rwagasore banyonora ubutunzi bw'igihugu ntituzobihanganira, niharamba amahoro iteka nitekane ry'Uburundi. Akaba rero ariko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ku rubuga rwiwe yasanzwe akoresha rwa Twitter canke X yoba yaravyanditse nubwo ku munsi w'ejo atigeze asikiriza ijambo. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane mwe mudahwema kutwereka ko mudukurikira mu makuru n'ibiganiro dushikiriza. Ndabasa rero kugira ngo ku munsi w'ejo ntimuzocikwe n'ibindi tuzobageza ko mu bice bitandukanye kandi mu bisata byinshi, nkuko tubaronkera amakuru avugwa cyane muri politike, mu gateka kazina muntu, mu gutungane, inkuru zivugwa mu kibano, inkuru ziba zivugwa n'amasoko yacu dufise hirya nino mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi, n'ibindi byinshi biba byaranyegejwe tukabishira habona kuri iyi mbonesha kure. Turakengurukiye cyane ko mutwereka ko mukomeza kudukurikira muri ivyo byose. Hezagirwa fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Imana ibahezagire ijoro ryiza.